Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 16 turashikana ku 19. Haravuga ngo Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawinyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi icyo uzoboha mw'isi kizoba kiboshwe no mwijuru, n'icyo uzobohora mw'isi kizoba kibohowe mwijuru. Dusangire ijambo rivuga ngo kumenya Yesu neza n'amahirwe. Aha Yesu yaduze umusozi aja kuganira n'abigishwa biwe biherereye, atangura kubabaza uko abantu bamuzi, kuko yarakeneye kumenya uko abantu bamuvuga, ko bo bamaze kumumenya. Arababaza ati mbega aho hanze mwumva bavuga ko ndinde? Yarakeneye kumenya uko abantu bamuvuga. Hanyuma abigishwa baramwishura bati bamwe bavuga kuri Eliya, abandi Yohana umubatizi, abandi bati uri Yeremiya umwe mu bavugishwa n'Imana. Ntibari bamuzi neza, bamwita ugutandukanya. Hamahindukirira abigishwa biwe nk'abo birirwa bagendana, abo yatoranije, arababaza ati mweho muvuga ko ndinde? Hanyuma Simoni Petero ritanganiza arishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu nawe aramwishura ngo uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawinyama n'amaraso abiguhishuriye ariko ni data wo mwijuru. Kumenya Yesu Petero vyamuhinduye umuhirwe. Na wewe nanje nitwamenya Yesu neza tukamenya icari, tuzoba bahirwe. Acaramubwira ngo ndakubwira yuko uri Petero, bisigura ngo ibuye rikomeye, kandi kuri wewe nyene kuri urwo rutare niho nzokubaka ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Murumva yuko ahindutse ibuye rikomeye rizokubakwa kw'ishengero, cyane cyane amarembo y'ikuzimu ntashobore kurinyiganyiza. Murumva ko yari amahirwe adasanzwe. Kandi ijambo ry'Imana mu Banyefeso riratubwira yuko ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa, kandi murazi ko Petero yari intumwa. Si ivyo gusa, aranamubwira ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru. Ibaze guhabwa imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru, wugurura ukongera ukugara, n'amahirwe adasanzwe. Rero aramubwira ngo ngaha mw'isi icyo uzoboha no mwijuru kizoba kibohetse, icyo uzobohora no mwijuru kizoba kibohowe. Kumenya Yesu neza n'amahirwe. Jewe nawe tumumenye neza, tumenye icari, tuvuga ngo twaramwakiriye ngo atubere umwami n'umukiza. Igikwiriye nuko tumumenya neza, ntidupfe kwitirirwa izina ryiwe tuvuga za Yesu ashimwe cyangwa tumuvuga tutamuzi neza. Tumumenye neza, azoba ari amahirwe. Simoni yahawe aya mahirwe, nawe harayandi mahirwe uzohabwa niwamumenya neza. Rero jewe nawe twiteho kumenya Yesu, tumuvuge tumuzi neza, tuzoba abanyehirwe. Yesu aguhezagire.